Muy buenas noches, Mwiriwe amados amigos y bakundwa hermanos nshuti na bene data presentes aquí en muri hano aha muri Asunción Paraguay. Es para mí un Kuri privilegio jewe y bendición n'ihigwe grande hamwe n'umugisha estar con bidasanzwe ustedes en esta ocasión kubana para namwe muri uno compartir mwanya kugira con ngo ustedes unos momentos sangire de namwe compañerismo umwanya wo kuyaga alrededor de la palabra de Dios kuyaga ku ijambo y su ry'Imana programa hamwe no ku mugambi wayo a este uhwanye tiempo final. n'iki gihe c'iherezo. Para lo cual quiero leer Arico en el gituma libro nshaka de gusoma Apocalipsis, mu gitabo capítulo c'ivyahishuriwe 2, Yohana mu gice verso ca kabiri 17, umurongo wa 17 también ndetse el kandi capítulo no mu gice 3, ca verso gatatu umurongo 12, wa 12 donde nos dice, ahatubwira hati capítulo 2, verso mu gice 17, ca kabiri dice, umurongo wa 17 haravuga el que ngo tiene oído, uri n'ugutwi oiga lo que niyumve el Espíritu niyumve dice ico mpwemu a abwira las iglesias. amashengero. Al que venciere, Unesha daré a comer del maná nzomuha kuri manu escondido, yanyagejwe y le daré kandi una nzomuha piedrecita blanca, ibuye y ryera. en la piedrecita Kuri iryo buye escrito handitsweko un nombre nuevo, izina el risha cual ninguno conoce, nta muntu sino arizi aquel atari que lo recibe. uzorihabwa. Que Dios bendiga su Ese Imana palabra yohezagira en nuestros ijambo corazones, ryayo mu vivificándola mitima yacu en nosotros, ikarihindura ukuri abriendo ikariha su ubuzima muri palabra twebwe, a nosotros, iduhishurire y ijambo bendiga ryayo nuestras almas bityo con su palabra. ihezagize ubugingo bwacu En el nombre ijambo eterno del ryayo Señor mu izina Jesucristo. rihoraho ry'umwami Amén Yesu y Kristo, amen Pueden kandi tomar amen. asiento si tienen la bondad. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Les di dos Nababwiye ivyanditswe bibiri vya Bibiliya, co mu vyahishuriwe igice ca kabiri umurongo wa 17 ndetse n'ico mu vyahishuriwe igice ca gatatu umurongo wa 12, aho nza kubasomera mu kanya gato. Icigwa cacu mw'uno mwanya ni uronka izina risha ry'umwami. Iri banga ry'izina risha ry'umwami riza uhereye mu isezerano rya kera rikaza mu murongo w'ivyiyumviro uhereye mu itanguriro kugeza mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Nico gituma Imana uhereye mu itanguriro yamye ikorana n'intumwa zayo, kandi turabona nk'akarorero Aburahamu ari we Imana yahamagaye imukura muri Uri y'Abakarudayo, nuko imushikana imujana mu gihugu Imana yari yamubwiye ko izomujana mu gihugu ico yari yamweretse. Kandi Aburahamu ari kumwe n'umugore wiwe Sara bamaranye imyaka myinshi, ntiyari bwavyara abana biciye muri Sara kuko yari ngumba. Nuko ku myaka 75 mwitegereze namwe turabona Imana ivugana na Aburahamu mu gice, reka turabe reka turabe gato kugira ngo tubanze turabe gato inkuru ya Aburahamu, kuko muri we niho ibi vyose bishushanirizwa. Mu gice ca 12 umurongo wa mbere ukabandanya haravuga ngo Uhoraho abarera Aburahamu ati va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izohega umugisha. Nuko Aburahamu aragenda nk'uko Uhoraho amubariye, Loti ajana nawe. Aburahamu yari amaze imyaka 75 igihe yava i Harani. Yari afise imyaka 75 Aburahamu, kandi ntiyari bwaronka abana. Rero turabona mu gice ca 15 mu gice ca 15 mu itanguriro aha aho Aburahamu yasavye Imana
ayisaba umwana mu gice cya 15 umurongo wa mbere ukabandanya haravuga ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'uhoraho riza kuri Aburamu nko mu nzozi riti Aburamu ntacu utinya ni jewe nkinzo yawe uzohabwa impera ikomeye cyane. Aburamu aramubaza ati mwami uhoraho uzompa iki ko ngiye gupfa atakana nsize kandi uzotorana urugo rwanje akaba ari Eleyezeri umunyadamasiko. Arongera ati erega nta rubyaro wampaye, ni ukuvuga ngo nta bana wampaye, kandi umunyarago yavukiye iwanje niwe azotora ivyanje. Maze ijambo ry'uhoraho ryongera kuza kuri we riti uyo si we azotora ivyawe, ariko uzopfa mu kara kawe niwe azobitora. Amusohokana hanze aramubwira ati rangamiza urabe mwijuru harura inyenyeri namba woshobora kuziharura, ati urubyaro rwawe niko ruzongana. Yizera uhoraho, uhoraho abimuharura ko nk'ukugororoka. Rero twimukire mu gice cya 17 mu Itanguriro umurongo wa mbere ukabandanya haravuga ngo Aburamu amaze imyaka 99. Rero mwitegereze murabe ibigiye kubera hano. Aburamu amaze imyaka 99, uhoraho aramubonekera aramubarira ati ni jewe Mana ishobora byose, uhora ugendera imbere yanje kandi utungane rwose, nanje ngusezeraniye isezerano nzokugwiza cyane. Aburamu arapfukama arunama, Imana iramubwira iti raba jewe ubwanje ndagusezeraniye isezerano, uzoba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntucitwa Aburamu kundi ariko uzokwitwa Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Izina Aburamu risobanura umuvyeyi asumba abandi bose. Izina Aburahamu naryo risobanura sekuruza w'amahanga menshi. Nico gituma hamwe n'izina Aburamu yari umuvyeyi yarengeye abandi bose, ariko ntiyari bwabyara abana biciye muri Sara. Ariko Imana imwongereye mu Gisupanyoro, ivyanditswe mu Gisupanyoro bongeyemwo he hamwe na a. Rero hamwe n'izi ndome zibiri izina ryiwe ryarahindutse, areka kuba umuvyeyi yarengeye bose ahinduka sekuruza w'amahanga menshi. Kandi amaze guhindurirwa izina yaragiye rero kuronka umwana w'isezerano. Kandi mwitegereze namwe ingene mu buzima bwa Aburahamu habaye intambako zibiri za yubile, kuko umwaka wa yubile buri gihe ni umwaka wa 50. Nkuko biri mu isezerano rya kera, umwaka wa 50 ku bwoko bw'Eheburayo wari umwaka wa yubile, aho ibintu byose vyidegembya bigasubira kwa banyenevyo, n'abantu bagezwe imbohe nabo nyene baridegembya. Nuko abantu bagezwe imbohe baridegembya bagasubira mu miryango yabo, umwe wese agasubira mu muryango wiwe, agasubira mu rugo rwiwe hamwe no mu vyiwe. Rero mu mwaka wa 50 ubuzima bwa Aburahamu ntiyashoboye kuronka umwana hariya muri Uri y'Abakarudayo. Rero igihe yaragiye gukwiza imyaka 100 mu mwaka wa 99, Imana yamuhinduriye izina kugira ngo bityo ashobore kuronka umwana w'isezerano. Na Sara nabo nyene Imana yamuhinduriye izina. Habandanya havuga hati kandi nzoguha kurondoka cyane, nzotuma amahanga gukomokako n'abami bazokwandurukako, kandi nshinze isezerano ryanje ngusezeraniye wewe n'urubyaro rwawe ruzopfuka hanyuma, uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana, ribe isezerano ridashira, kugira ngo nkubere Imana wewe n'urubyaro rwawe ruzopfuka hanyuma, kandi wewe n'urubyaro rwawe ruzopfuka hanyuma nzobaha iki gihugu wabaye muri nyambukira, nico gihugu cyose cy'i Kanani kuba ishamvu y'ibihe byose, nabo nzoba Imana yabo. Hanyuma n'igice nyene cya 17 umurongo wa 15 kabandanya haravuga ngo Imana ibarera Aburahamu. Ubu rero yitwa Aburahamu. Imana ibarera Aburahamu iti Sarayi umugore wawe ntubukimwita Sarayi ukundi, ariko uzumwite Sara.
uhereye ubwo ukabandanya aburahamu yahamagara sara akamwita sara. Sara nawe agahamagara umutware wiwe aburahamu akamwita aburahamu, yamuhamagara mu izina rishasha. Nzomuha umugisha, nteko nguhe umwana kuri we, nteko nguhe umwana kuri we, ni koko nzomuha umugisha, kandi azoba inakuruza w'amahanga, abami b'amoko bazokomoka kuri we. Maze aburahamu arapfukama arunama aratwenga, yivuganiriza mu mutima ati, mbega umwana yovyagwa n'umaze imyaka 100? Yari afise imyaka 99, ariko aravuze ati, mbega umuntu w'imyaka 100 yovyara umwana? Kubera iki? Kuko afise imyaka 99 agahindurirwa izina ryiwe. Rero yaragiye gusubizwa itoto we na Sara. Nuko amezi 9 umwana yari kumara mu nda ya Sara. Igihe uwo mwana yari kupfuka rero Aburahamu yari kuba afise imyaka 100, Sara nawe afise imyaka 90. Ati, mbega umwana yovyagwa n'umaze imyaka 100 na Sara amaze imyaka 90, yoba kivyara? Aburahamu abwira Imana ati, icompa Ishimayeli agakomera akaba imbere y'inyonga zawe. Imana iramwishyura ati, oya, ariko kuri Sara umugore wawe niho uzovyara umwana, kandi uzumwite Isaka, nanje nzokomeza isezerano ryanje nawe ngo ribe isezerano ridashira ku ruvyaro rw'iwe ruzovuka hanyuma. Rero murabe ingene umuntu w'imyaka 99 yahinduriwe izina na Sara w'imyaka 89 yahinduriwe izina. Igihe rero bari bafise Aburahamu akwije imyaka 100, Sara nawe imyaka 90, bavyaye umwana w'isezerano. Bo basubijwe itoto, nuko baronka ugushitswa kw'isezerano ry'Imana ry'umwana w'isezerano. Rero murabe namwe ingene ukuza kwa mbere kwa Kristo n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo n'ukuza k'umwana w'isezerano. Ukuza k'umwana w'isezerano ku bwoko bw'Eheburayo gushikirizwa mu kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi ukuza k'umwana w'isezerano kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero murabe ingene biciye mu bihe bitandukanye haheze haramaze guhera intambako ndwi canke ibihendwi by'ishengero ry'Abaheburayo mu byagezwe, kandi habaye umwaka wa yubile ushushanwa n'umwaka wa 50, ariko ihanga ry'Abaheburayo ryasukuza kwa Mesiya. Kandi ku munsi wa nyuma mu mwaka wa kabiri wa yubile, no kuvuga mu ntambako ya kabiri y'umwaka wa yubile, ariwo uhuye n'umwaka wa 50, umwana w'isezerano. Ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzigaragariza ku isi, kandi azoza biciye mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ari Sara wo mu buryo bw'impwemu, ni Yerusalemu yo mw'ijuru, kandi ni Isirayeli yo mw'ijuru. Rero mwitegereze namwe, ukuza kwa mbere kwa Kristo byabereye mu bwoko bw'Eheburayo, Isirayeli yo ku isi. Ukuza kwa kabiri kwa Kristo nako kubera muri Isirayeli yo mw'ijuru, mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Sara wo ku isi, no kuvuga ngo ku bwoko bw'Eheburayo havukiye umwana w'isezerano. Kuza kwa mbere kwa Kristo baramwanka. Ku munsi wa nyuma naho ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzoshikirizwa mu ishengero rya Yesu Kristo, kandi mwitegereze namwe aho hazoba ari mu ntambako ya kabiri ya yubile, kuko intambako ya mbere ya yubile yabaye mu kuza kwa mbere kwa Kristo, ari we yaje mu gihe cy'ibireko bizifuruka gihuye n'umwaka wa yubile. Igihe cy'ibireko bizifuruka ku ishengero ry'Abaheburayo mu byagezwe. Rero intambako y'Imana y'umwaka wa yubile ku ishengero ry'abanyamahanga, Isirayeli yo mw'ijuru, ariyo ihuye n'igihe cy'ibireko bizifuruka, ni intambako y'Imana ihuye n'umwaka w'100 w'ubuzima bw'Aburahamu. Mwibuke yuko Aburahamu yagize intambako zibiri za yubile, umwaka wa 50 hamwe n'umwaka w'100. Mu mwaka w'100 yaranezerewe kuko yarose umwana w'isezerano, nuko araheza mwita izina Imana yari yamuhaye kugira ngo azokwita uwo mwana w'isezerano. Rero dushobora kubona ko muri Aburahamu hishushyanirije umugambi w'Imana wose.
Y luego se reflejó en hanyuma Isaac, kandi se reflejó en wishushanirije muri Isaka no muri Jacob, Yakobo también el programa de Dios, umugambi y w'Imana, también se reflejó ndetse kandi en wishushanirije no muri el Yozefu programa de Dios, se reflejó umugambi en la w'Imana, venida de Cristo, hishushanirije también mu kuza kwa mbere la kwa segunda Kristo ndetse no venida kuza de kwa Cristo. kabiri kwa Kristo. En Jacob, Muri también Yakobo encontramos naho un tipo nyene muy hermoso de turahasanga la urugero primera rwiza y cyane segunda rwo kuza venida kwa de mbere no Cristo. kuza kwa kabiri kwa Kristo. Vean Murabe cómo Dios ingene llamó Imana yahamagaye de Egipto al pueblo hebreo. ihamagara ubwoko bw'Eheburayo ngo buve muri Egiputa Isirayeli, aribo bari bitwa Jacob, izina el rya cual Yakobo, fue cambiado por ariryo Israel, por ryari el ángel ryahinduwe del pacto, el ángel de Jehová. ryitwa Isirayeli, ahindurwa na marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho uwaniganye na Yakobo. Murabe izo mpinduka z'izina, Aburahamu yahinduriwe izina, ndetse kandi na Yakobo nawe nyene yarahinduriwe izina yitwa Isirayeli. Yakobo bisobanura umuriganya, Isirayeli naryo isobanurwa umwami, igikomangoma c'Imana canke umwami. Rero murabe namwe ingene mu izina risha Yakobo yarose intsinzi, nuko uko niko yarose umugisha w'Imana, aragwa ivy'Imana yari yamubwiye, aragwa umugisha wo kuba samuragwa, umugisha w'ubufura. Mwibuke ko kugira ngo umuntu aronka izina risha birakenewe ko umuntu ku giti ciwe aba ari intumwa y'ico gihe. Aburahamu yari intumwa y'ikiringo muri ico gihe, kandi turabona yuko na Yakobo mu gihe ciwe nawe nyene yari intumwa y'ico gihe. Mu gihe c'isezerano hamwe no mu kiringo c'isezerano. Rero murabe ingene ihanga ry'Abaheburayo ryarose izina ryande rya Yakobo, barose izina Yakobo ndetse kandi n'izina Isirayeli. Iyo havuzwe kuri Isirayeli haba havuzwe ku bwoko bw'Abaheburayo bufise umugisha w'Imana. Ni Isirayeli iri mu buryo bw'impwemu ifise umugisha w'Imana. Rero murabe namwe ingene Imana yahamagaye Isirayeli ngo ive muri Egiputa biciye mu mvugishwa n'Imana Mose, nuko ibakura mu buja ibashikana mu gihugu ca Isirayeli. Hanyuma turabona ko igihe Yesu yapfukira i Betelehemu h'i Yudaya mu minsi y'umwami Herodi, abamajusi bashitse i Yerusalemu barondera Mesiya, kuko bari babonye ikimenyetso c'inyenyeri ya Mesiya kw'ijuru, nuko bashika i Yerusalemu, kuko Yerusalemu kuba yari umugwa mukuru yarimwo ingoro y'Imana. Biyumvira yuko rero Mesiya ari ngaho, ariko ntiyari ngaho. Babaza vya Mesiya, nuko Isirayeli yose irakanguka, ndetse kandi n'umwami. Kuvuga yuko abanyepolitike n'abanyamadini baranyeganyiza cyane, baragira ubwoba, baratinya, barakanguka, bagira igihe cyo gukanguka ndetse no kuzazanirwa. Umwami Herodi ashishikazwa no kumenya ibya Mesiya, atari kubera ko yashaka kumusenga, ariko nuko yashaka kwica Mesiya. Akiri n'umwana muto, umwami Herodi yariko yiyumvira kwica uwo mwana. Rero abamajusi ntibasanze Mesiya i Yerusalemu, ariko ikimenyetso ca Mesiya cariko kiragaragara kw'ijuru. Ikimenyetso c'umwana w'umuntu mu kuza kwe kwa mbere cariko kiragaragara kw'ijuru, ariyo yari inyenyeri yitwa inyenyeri y'i Betelehemu, kandi cari kihamaze imyaka 2 kiboneka kw'ijuru. Ico gituma rero Mesiya yategerezwa kuba ari kw'isi, yategerezwa kuba afise n'imiburi imyaka 2 yaravutse, imyaka 2 y'amavuka. Umwami Herodi abarabaza aho Mesiya ategerezwa kuvukira, abaza abo banyabwenge, abo banditsi ndetse n'abadogiteri ndetse n'abaherezi bakuru. Baramubwira bati ategerezwa kuvukira i Betelehemu h'i Yudaya, kuko uko niko byavuzwe n'umuvugishwa n'Imana Mika mu gice ca 5 umurongo wa 2. Kandi ivyo biri muri Matayo igice ca 2
niho hari ino nkuru canke iki kintu ibi bintu byo kuza kwa Mesi yo kuvuka kwa Kristo. Mu gice cya kabiri muri Matayo haravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu c'Yudaya ku ngoma y'umwami Herodi, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baja i Yerusalemu, barabaza bati umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Umwami Herodi avyumvise ahagarika umutima n'abe Yerusalemu bose, akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko, arababaza ati Kristo azovukira hehe? Bati ni Betelehemu mu gihugu c'Yudaya, niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana ngo kandi wewe Betelehemu mu ntara ya Yuda nturi mutoya mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wewe hazova uganza niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Buno Herode ahamagaza abanyabwenge mu mpisho, abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye, abatuma i Betelehemu ati mugende mubaze mushirutse umwete ivy'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje nze kumushengerera. Ariko icifuzo ciwe kwara kujana n'ingabo kugira ngo yice umwana. Yari kujana ingabo agiye kwica umwana umwe. Mbega ingene yari yamuteye ubwoba Mesiya akiri n'umwana, nivyo yari umuntu ataca amaze kugeza ubwo yari kujana ingabo kwica umwana umwe. Yari kahinda gashitsi umwami Herodi, kandi bariko barahinda agashitsi, abaherezi n'abaherezi bakuru bose bariko barahinda agashitsi bumvise itangazo ryo kuza kwa mbere kwa Kristo. Mbega bizogenda gute bumvise itangazo ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo? Barahagaritse umutima, Yerusalemu yose ihagarika umutima. N'umwami Herode nawe nyene yahagaritse umutima. No kuvuga yuko abanyepolitike bahagarariwe na Herode hamwe n'abanyamadini bahagarariwe n'umuherezi mukuru hamwe n'abandi baherezi barahagaritse imitima, bahagarika imitima no kuza kwa mbere kwa Kristo akiri umwana yavutse amaze iminsi mike gusa, canke amaze igihe gito gusa, igihe gitoya, imyaka 2 gusa, yazazanije ahagarika imitima abanyapolitike n'abanyamadini umwami Yesu Kristo atavuze n'ijambo na rimwe gusa. Bumvise itangazo yuko yabarari ku isi. Rero bumvise itangazo ko yarari ku isi, kandi n'umuherezi mukuru ntiyarazi yuko yashitse ku isi, n'abaherezi ntibari bazi yuko yaje, n'idini ry'abaheburayo ntiryari rizi ko yaje, n'umwami Herodi n'abanyepolitike n'abanyamadini ntibari bazi yuko Mesiya yari yashitse. Abamajusi, abiga ivy'inyenyeri hamwe n'abiga ivy'ibinyansi, ubwa mbere ubwo bushakashatsi bubiri bwa buri hamwe, ubushakashatsi bw'inyenyeri ndetse n'ibindi binyansi bwose bwa buri hamwe, kuko abashakashatsi biga ivy'ibinyansi ndetse n'ivy'inyenyeri bariga bakiga ibijanye n'ivy'ibirere. Hanyuma turabona yuko imbere gato rero hagiye haba ugutandukanwa, ariko harabaye igihe ubwo bushakashatsi bwose bwari buri hamwe. Rero murabe ingene basukiye mu cogeje, basukiye mu cera abo bamajusi aribo bari abaheburayo, abakomoka mu baheburayo bari bajanwe nk'imbohe i Babuloni, ndetse mu yandi majambo barabizera ubuvugishwa bw'abaheburayo, bari bafise ubuhanuzi bw'umuvugishwa n'Imana Daniyeli bwavuga kuza kwa Mesiya, kandi ko mwiyinga hagati yuko Mesiya azokwaka ubuzima, kandi kugira ngo bamwake ubuzima Mesiya ateruza gukura, agakura, akavuka agakura, nuko akagira ubukozi bwiwe. Rero bagerageje kwaka ubuzima Mesiya afise imyaka 2, ariko nticari igihe c'uko Mesiya aterezwa gupfa. Nuko marayika Gaburiyeli yiyereka Yozefu aramubwira ati ja muri Egiputa ujane umwana hamwe na Mariya kugeza igihe nzokubwirira, kuko Herodi agiye kurondera umwana kugira ngo amwice. Ati rero wewe uzugume hariya muri Egiputa uri kumwe n'umwana kugeza ndabikubwiye. Arahaguruka avyuka muri iryo joro nyene. Yozefu ntiyavuze ati atejo niho nzogenda. Cari ikintu cihuta cane, yategerezwa kugenda ubwo nyene muri uwo mwanya nyene. Uko niko yabitahuye Yozefu. Cari ikintu cihuta cane kugeza ubwo Imana yamurungikiye umumarayika
kugira ngo amubwire ibyo yategerezwa gukora. Kandi iyo Imana irungitse umumarayika kiba ari ikintu cihuta, irungitse umumarayika mukuru naho kiba ari ikintu cihuta cyane. Uko niko kandi biba uva mu gihugu cya mu kindi gihe yarungika marayika ntumwa cyaba ari ikintu cihuta muri ico gihe, aho Imana yarungika intumwa ikamirungikana ubutumwa agahamagara kegeranya ihanga ry'Imana muri ico gihe, kuko ico ni gihe c'ubuzima kwishengero ry'umwami Yesu Kristo ku bantu bo muri ico gihe. Kandi aho niho abantu baronkera ikanguro ryo mu buryo bw'impwemo, bakaronka ubugingo budashira babuhawe n'Imana. Rero Yozefu yaciye abyuka muri iryo joro, afata umwana na Mariya, nuko baja muri Egiputa. Baguma ngaho kugeza igihe marayika yamubwiye ko yosubira mu gihugu ca Isirayeli. Hanyuma marayika yaramwiyeretse, ntituzi igihe, amezi canke iminsi yahaciye bari muri Egiputa. Ariko hanyuma umwami Herode yarapfuye, hamwe n'abandi bantu bashaka kwica uwo mwana, nuko marayika yongera kubwira Yozefu mu nzozi, amwiyerekera mu nzozi, kuko Yozefu ntabwo ari umuvugishwa n'Imana. Yamwiyeretse rero mu nzozi, aramubwira inshuro nyinshi, yaramubwiye ati Yozefu mwana wa Dawidi. Kubera iki? Kuko yari ukomoka mu mwami Dawidi, nkuko kandi na Mariya nawe nyene yari ukomoka mu mwami Dawidi. Marayika aramubwira ati fata umwana na nyina usubire muri Egiputa, usubire mu gihugu ca Isirayeli. Nuko hashitswa ubuhanuzi buvuga buti nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Bwa buvugishwa nyene bwari bwashikirijwe kuri Isirayeli, kuko ubwo buvugishwa bushikirizwa ku bana b'imfura bose. Isirayeli nk'igihugu ni igihugu gifise umwanya w'igihugu c'imfura. Yesu rero nk'umwana w'imfura nawe nyene afise, nawe nyene ategerezwa guhamagagwa akava muri Egiputa. Kandi buri muhungu n'umukobwa w'Imana kuba ari abana b'imfura banditswe mu ijuru mu gitabo c'umwagazi w'intama, barahamagagwa nabo nyene ngo bave muri Egiputa, barahamagagwa ngo bave mu isi biciye mu kuvugwa k'ubutumwa bwiza, aho Imana ihamagara ikegeranya abatonejwe bayo bo mu bihe bitandukanye. Uko niko rero bahamagagwa bagakugwa mu isi, nuko bagashirwa mu bwami bw'Imana, aho bakira Kristo nk'umucunguzi wabo, bakozwe ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, nuko bakaronka mpwemu yera, bityo bakavuka ubwa kabiri, nuko bakinjira muri uwo mugambi w'ivyaremwe bishasha. Baremerwa muri Kristo Yesu nk'uko Imana yaremye igihugu gishasha, ikiremera uruvyaro rwa Aburahamu, ndetse kandi nk'uko yaremye iremera mu nda ya Mariya aka karemangingo k'ubuzima, ariko kigwijije akaremangingo kandi nuko kavamwe umubiri wa Yesu. Rero wewe ariko ararema ivyaremwe bishasha, we ariko ararema ivyaremwe bisha, ari navyo Yesu Kristo ari imfura muri vyo, niwe mutwe, niwe mfura mu vyaremwe n'Imana. Ivyo vyaremwe bishasha ni vyaremwe bifise ubugingo budashira, ari vyo bironka ubugingo budashira iyo bakiriye Kristo nk'umucunguzi wabo. Iryo ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ivyaremwe bishasha aribo bakomoka muri Adamu wa kabiri, ariwe mukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi nk'uko muri Adamu bose bapfa, muri Yesu Kristo bose bahabwa ubugingo, bose bahazanirwa ubugingo budashira, nuko bagaheza bakinjira muri ivyo vyaremwe bishasha biriko biraremwa. Kandi umuntu kugira ashobore kubaho bidashira umubiri uboneka, ubwa mbere na mbere ategerezwa kuba yararose yarakiriye umubiri wa Teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Ubundi buryo ntashobora kubaho ibihe bidashira. Uwo muntu aronka ubugingo budashira ubwa mbere arose umubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Impwemu ya Teofaniya ari isa n'umubiri wacu, ariko yo mu buringanire bwa gatandatu. Hanyuma ku munsi wa nyuma azoronka umubiri uboneka uhoraho. Mu muzuko bapfuye bizera Kristo bo bazoronka umubiri uhawe ubwiza kandi uhoraho, umeze nk'umubiri uboneka w'umwami Yesu Kristo. Natwe bakiri bazima tuzohindurwa, bityo turonke kandi umubiri uboneka uhoraho, udapfa, uhawe ubwiza, umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Uko niko rero tuzoba dufise ubugingo budashira.
mu mwuzuro en toda su plenitud, mu mwuzuro wose tanto en nuestro cuerpo haba mecánico mu mibiri yacu ya como en nuestro teofaniya cuerpo ndetse físico, no mu mibiri interno yacu y y'inyama glorificado. ihoraho ihawe ubwiza Y cuando ocurra la kandi resurrección nihaba de umuzuko Cristo, bapfuye la bizera kristo transformación hamwe de no nosotros guhindurwa kwa vivientes, twebwe abakiri bazima estará sobre el planeta Tierra hazoba el hari ku mubumbe ejército más w'isi poderoso. ingabo z'ububasha que haya bukomeye existido. cyane zitigeze kubaho Y esa es la iglesia kandi del iryo ni Señor ishengero ry'umwami yesu kristo Cristo, la cual, para ari el día ryo postrero, ku munsi wa nyuma obtendrá rizoronka la redención del cuerpo, ugucungurwa ku mubiri el nuevo cuerpo, ari wo el cuerpo mubiri de- mushasha umubiri uhoraho Y son millones kandi n'amamiliyoni los miembros de la iglesia de abagize Jesucristo ishengero de ry'umwami vida yesu kristo bo mu bihe byaheze más el grupo de hiyongereye ko final de la umugwi w'igihe cy'iherezo de la piedra angular. mu gihe cy'ibiri Pero ikomeze ellos furuka no pueden ser ariko bo perfeccionados ntibashobora sin gutunganwa nosotros, rwose sin twebwe el grupo de la tudahari edad de la hatariho piedra angular. umugwi w'igihe cy'ibiri ikomeze furuka Y ahora rero encontramos que turabona ko a través del tiempo biciye mu bihe bitandukanye el nombre izina de Dios ry'imana ha sido un misterio ryamye ari ibanga para el pueblo. ku bantu Dios ha prometido imana dar a yarasezeranye conocer su nombre. kumenyekanisha izina Y ryayo Dios ha kandi prometido al imana pueblo hebreo yarasezeranye ubwoko bw'abaheburayo revelar el nombre. kubahishurira El izina profeta Moisés quiso conocer el nombre. umuvugishwa n'imana mose yashatse kumenya izina ry'imana izina ry'imana y'aburahamu na isaka na yakobo izina rya marayika w'isezerano kubera iki Porque en el ángel kuko del pacto, muri marayika w'isezerano niho hari izina rihoraho ry'imana eso lo dice ibyo bivugwa el libro del Éxodo mu gitabo cyo capítulo kuvayo mu gice 22 ca 22 verso igice ca 20 23 umurongo wa 20 ukabandanya aravuga ngo He aquí yo envío mi ángel ngira delante ntume de ti umumarayika para que imbere guarde en el yanyu camino abazigume mu y te nzira introduzca en el abashikane lugar que yo he aho preparado. nateguye Guárdate delante muze de él, mumwubahe y oye su mumwumvire voz. No le seas ntimuze rebelde, mumugararize porque él no kuko perdonará atazobaharira vuestra rebelión, ibicumuro porque byanyu mi nombre kuko izina está ryanje en él. riri muri we ¿Dónde está el nombre nihe de hari Dios? izina En el ry'imana ángel ni muri marayika del pacto, el w'isezerano ángel de Jehová que muri le marayika apareció a w'uhoraho Moisés mwiyereka en esa mose llama de fuego. mwacakira imico umuriro Y que Moisés en una ocasión quiso kandi conocer el mose igihe nombre kimwe yashatse kumenya del ángel de Jehová, izina rya marayika w'uhoraho yashatse kumenya izina rya marayika del pacto, el w'isezerano Dios de imana Abraham, y'aburahamu na isaka na que es yakobo el mismo Dios ariyo en su mana nyene cuerpo ubwayo mu humano. mubiri wa teofaniya Y le dice a nuko ángel del pacto, abwira al marayika ángel de w'isezerano Jehová, marayika w'uhoraho ahora yo voy al pueblo ati hebreo, none y si naja ellos ku me bwoko preguntan bw'eburayo por tu nombre, nibambaza izina ¿qué les ryawe responderé? mbega nzobishura iki y que le dijo el ángel del pacto, none niki marayika el ángel de w'isezerano Jehová, yamubwiye marayika que es el w'uhoraho mismo Dios ariyo nyene en mana su ubwayo cuerpo mu mubiri teofánico, wayo wa teofaniya estando en su cuerpo teofánico, iri mu es mubiri wa conocido como el teofaniya ángel izwi nka marayika del pacto, w'isezerano o ángel canke de marayika Jehová, w'uhoraho que es el verbo que era con ari we Dios, jambo y yahoranye era n'imana Dios, kandi yari imana y creó todas kandi niwe las yaremye cosas. ibintu Ese es el Dios byose de Abraham, iyo ni imana de ya Isaac aburahamu y de ya Jacob. isaka na yakobo Ahora vean rero murabe lo que dice murabe a Moisés. ico yabwiye mose Moisés en el capítulo 3, mu gice verso cya 3 en adelante, mu gice cya 3 al gatatu umurongo wa 14, aquí está. 13 kugeza kwa 14 ukabandanya Esta parte tan importante, niho hari iki dice, gice kidasanzwe dijo havuga Dios- ati dijo Moisés a Dios, mose "He abaza aquí imana yo ati llego a los hijos de ninashika Israel, ku y les bisirayeli digo, el nkababarira Dios de nti vuestros imana padres me ha y'abasogokuruza enviado a yabantumyeko vosotros. Si ellos me preguntan, nibambaza ¿cuál bati es su nombre? yitwa nde ¿Qué les responderé?" nzobishura iki Y respondió Dios a imana Moisés, yishura mose "Yo iti soy el que soy." nduwo ndiwe Y dijo, kandi "Así iti dirás a los hijos uko de bari Israel, kuzobarira yo soy, abisirayeli me envió uti ndiho a vosotros." yabantumyeko En los originales encontramos mu en nkomoko hebreo turabona mu giheburayo ko lo que allí contiene ibiri ngaha es ari YHWH, ye he we he pero la pronunciación ariko ugusomwa ntabwo ari yehova ni tampoco es nta nubwo kandi ari yo soy, nta nubwo ari ndiho pero ariko Los teólogos abanyabwenge abateologe del pueblo hebreo bo mu bwoko y los bw'abaheburayo teólogos del cristianismo hamwe n'abateologe no han bo mu podido bakristu dar la pronunciación ntibashoboye correcta de ese nombre. guha Pero vean, ubusobanuro tiene bw'iziri una zina Y que kuko en nimwitegereza harimwo ye otros idiomas también se iryo traduce iyo mu zindi como ndimi una J, yasiguwe nka je y tiene una kandi H, harimwo y na tiene he una W, harimwo y na tiene we harimwo kandi n'iyindi he 4 letras consonantes, indome zine zindagi las cuales le fueron dadas al arizo profeta Moisés, zahawe umuvugishwa n'imana mose y Moisés escuchó kandi mose ese nombre siendo pronunciado. yumvise iryo zina ririko rirasomwa Ahora,
rero veamos turabe lo que dice el precursor de la segunda ico venida de integuza Cristo con kuza kwa kabiri kwa relación Kristo yavuze ku a ese bijanye nombre que Dios le dio n'iri al zina profeta Imana yahaye Moisés umuvugishwa como n'Imana su Mose nombre. nk'izina ryayo. En la página Ku rupapuro rw'ijana 129, 129 vamos a ver. reka turabe 130 vamos a leer. reka dusome ku ijana na mirongo itatu n'ijana na mirongo itatu na rimwe mu Dice, gitabo c'imatanijwe El precursor avuga de la hati segunda venida de intego Cristo. zakoza kwa kabiri kwa Kristo yaravuze iti citando ivuga Apocalipsis capítulo mu 19, byayishuwe igice cya 19 dice, yaravuze note según la ati revelación, murabe dushingiye ku Espíritu guhishurirwa Santo es Cristo nk'emu yera ni en otra Kristo forma. mu bundi buryo Correcto. nivyo es el cordero quien abre n'umwagazi el libro, w'intama azingurura y ese igitabo cordero es kandi Cristo. ubwo mwagazi Entonces, w'intama ni ya no Kristo. volvemos a Rero ver a ntitwongera Cristo kubona hasta el Kristo capítulo 19 kiretse mu byayishuwe de Apocalipsis, 19 cuando viene sobre igihe un aza caballo blanco. agendera ku farasi Y vi el y'igitare. cielo abierto, y Mbona un ijuru caballo ryuguruye blanco kandi mbona no estaba ifarasi y'igitare sobre la tierra, sino ntabwo en yari el akiri cielo. ku isi ariko Y yari el ari mu que ijuru. estaba sentado sobre él uyibyagiyeko era llamado fiel y yitwa verdadero, mwizigirwa el cual irindi ni justicia munyakuri juzga y pelea. aca amateka Y akagwana sus ojos intambara eran mu como llama de bugororotsi fuego, inyonga y había ziwe en ni su imbeya cabeza z'umuriro muchas diademas, no mu mutwe y yambaye tenía un imigara nombre myinshi escrito que ninguno kandi afise izina entendía, ryanditswe sino ntawe él urizi mismo. atari we wenyene. Apocalipsis capítulo ibyayishuwe 19 igice cya verso 19 11 umurongo al 12. wa 11 kugeza ku wa ¿Sabe usted que 12 el nombre Jehová mwamuzi no es yuko izina correcto? Yehova atari O ry'ukuri sea, ni no ukuvuga ngo es esa la pronunciación. siko izina del nombre rihoraho eterno ry'Imana risomwa. Cualquiera sabe que uwo ari we eso es la wese verdad. arazi ko ari ukuri. Usted, doctor nawe Veil, we Dr. sabe Veil eso. Los traductores no urabizi pudieron traducir, abasobanura se ntibashoboye deletrea kurisobanura JVH. baridondaguye ngo JVHU. Estas letras están colocadas izi aquí ndome zagezwe uku un idioma en donde se mu rurimi pronuncian de esa forma. aho risobanurwa nk'uku nyene. Eso no es Jehová. Ni siquiera iryo se si aproxima. Yehova Por nta cuanto no nubwo sabían rishaka la gusa traducción, naryo entonces kubera ko pusieron batamenye Jehová, insobanuro pero ese baciye no es su bahashira nombre. Yehova Fíjese, ariko iryo si ryo zina cada vez ryiwe. que hay una mwiyumvire victoria, igihe cose o que habaye algo intsinzi significativo canke sucede, hakaba un ikintu nombre gisobanutse es cambiado. izina rirahindurwa. Fíjese cómo fue mwiyumvire en los días uko de byabaye mu minsi y'Aburahamu. Primero se llamaba Abraham, ubwa mbere yitwa pero no Aburahamu le podían hacer ariko el hijo hasta ntiyari que su kubyara nombre umwana fuera izina ryiwe cambiado ritarahinduka a Abraham. ngo Y ribe lo mismo con Aburahamu. Sarai. cyo Ella kimwe no na tendría más que Sarayi un vientre we muerto nta hasta kindi que yari su kugira nombre uretse fue ndipfuye cambiado a izina Sara. ryiwe ritarahindurwa El nombre ngo Jacob abe Sara. significa izina suplantador, Yakobo risobanurwa uno que ocupa el lugar umuriganya de umuntu atwara un ikibanza engañador. c'uwundi Eso fue umuriganya. lo que él hizo. ivyo Se nivyo puso yakoze una piel de yambaye oveja y urusato engañó a su rw'intama padre, ahenda quien era se profeta, uwo ari para umuvugishwa obtener la n'Imana bendición kugira ngo del aronke primogénito. umugisha w'ubufura. Puso varas de álamo verde yashyize en inkoni el agua, z'imirebani las descortezó mbisi para que se mu viera rugomero lo blanco arazishishura kugira del ngo palo, o sea, ziboneke las ko varas, zera y ni así ukuvuga hizo izo que las nkoni vacas y las bityo ovejas atuma delgadas inka canke parieran intama becerros, zima y ovejas zivyara listados, ibimasa canke intama salpicados, z'ibibaba y de n'iz'imifumberi diversos colores. n'iz'amabara Genesis capítulo y'ibigabo 30. tanguriro Y era nada 30. menos que un ntiyari engañador. kindi uretse Pero una umuriganya noche se encontró ariko con ijoro algo rimwe yarahuye verdaderamente n'ikintu real. c'ukuri Él supo que era kandi algo real. yaramenye ko ari Y se ikintu mantuvo c'ukuri allí hasta nuko el amanecer, aguma hasta ngaho que venció. kugeza mu rukerera Y entonces su kugeza nombre anesheje fue cambiado nuko a Israel, izina lo ryiwe cual rirahinduka significa un riba príncipe Isirayeli con aribyo poder bisobanurwa ante ngo umwami Correcto. igikomangoma Así c'ububasha fue imbere con y'Imana. todos nivyo los uko vencedores. niko vyabaye kubanesha bose. Simón era un Simoni pescador, yari umurovyi Pedro. ni ukuvuga Petero Pero cuando se ariko fue igihe despertó y ukwizera supo kwiwe quién era Jesús, kwakanguka le fue akamenya dicho Yesu que uwo yari él ari we era. yamubwiye Le dijo que yamubwiye Simoni, Simoni yamubwiye ko yari Mesiya Simoni ni ukuvuga le dijo a Simoni Jesús yabwiye que Yesu él era ko Mesías, yari Jesús era Mesiya Mesías, Yesu ko Jesús yari también le Mesiya dijo Yesu su nawe nombre nyene yamubwiye izina y el ryiwe nombre de su padre. n'izina O sea, le rya dijo se su ni nombre ukuvuga de ngo Simón, yamubwiye ati witwa hijo Simoni de Jonás. mwene Y el Yona nombre de yamubwiye Simón, izina y también el ryiwe nombre del Simoni padre de hamwe Simón. n'izina rya se wa Simoni. Entonces él venció. nuko rero Su nombre yaranesheje fue izina cambiado de ryiwe Simón rirahinduka a yitwa Petero. Saulo era Sawuli un buen nombre. ryari Ahora izina nos ryiza habla de Saulo de ubu Tarso. naho ariko Saulo aratubwira era un kuri buen Sawuli nombre. w'Itarusi. Sawuli Saulo ryari fue- izina ryiza. Saúl Sawuli fue un rey Sawuli en una ocasión yari en umwami Israel. igihe kimwe wa El nombre Isirayeli. de Saulo izina rya se Sawuli deriva de Saúl. ryakomotse kuri Fue Sawuli rey kandi de Israel. Sawuli yabaye Pero umwami wa mbere wa Isirayeli ariko al corazón de ntiyari Dios. umwami ahuye n'uko Imana ishaka Pero ese nombre no ariko iryo era zina apropiado para ntiryari un ribereye apóstol. Podía intumwa estar
ryari gushobora kuba ryiza ku mwami ariko ntiryari ribereye intumwa. Nuko Yesu araheza amuhindurira izina amwita Pawulo. Mwiyumvire ku bana b'inkuba. Abo rero nabo ni Yohana na Yakobo, abana b'inkuba. Mwiyumvire ku bana b'inkuba hamwe n'abandi. Rero Yesu nawe izina ryiwe ku isi ryari Yesu umucunguzi, kuko we yari umucunguzi igihe yari ku isi, ariko igihe yanesha rupfu na kuzimu yarabinesheje hanyuma araduga. Ni ukuvuga ngo yaraduze, niho rero yaronka izina rishasha. Ni kubw'iyo mpamvu bavuza urwamo rwinshi, bakatakamba bakavuza urwamo rwinshi, ntihagire ikintu na kimwe baronka, rizohishurwa mu mituragaro. Mwiyumvire kwibanga. Waje agendera ku farasi, hateruza kuba ikintu kugira ngo gihindurire ishengero. Ivyo mwe murabizi, hateruza kuza ikintu. Mbega ni ikihe kintu giteruza kuza? Nugendera ku farasi y'igitare, ariko kuza kwa Kristo, Mpwemu Yera aje ku munsi wa nyuma. Kandi reka turabe ingene Mpwemu Yera aza. Hateruza kuba ikintu. Rero mwitegereza, nta numwe atahura izina, nta numwe azira izina atari we wenyene. Yambaye impuzu zajotswe mu maraso kandi yitwa Jambo w'Imana. Mbega ninde ategerezwa kuza? Ni Jambo. Nugendera ku farasi y'igitare. Ingabo zo mwijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derereze zitanduye. Mu kanwa kiwe havamwe inkota ikarishe kugira ngo ayikubitishe amahanga. Azo yaragize inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vine y'uburake bw'Imana bw'inkazi, vine y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero hava izina ryanditsweko ngo umwami w'abamuganza baganza. Aho niho haje izina ry'umwami w'abami n'uganza baganza ku mpuzu ziwe, nk'uko ryaje ku mpuzu ziwe mu kuza kwiwe kwa mbere. Impuzu ziwe za kimuntu Yesu, umusore w'umubaji w'i Nazareti. Aho niho hari izina rya marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba Kaluvariyo. Kandi ku munsi wa nyuma naho ku mpuzu ziwe hazoba hari izina ry'umwami w'abami n'uganza baganza. Aho ni Mesi yaje, aho ni hari. Rero turabonye aho izina rishasha ry'umwami riza mu gushitswa kukuza kugendera ku farasi y'igitare mu byahishuwe, ariko kuza kwa Mpwemu Yera, kuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa marayika w'uhoraho aje ku munsi wa nyuma. Rero turabe ku rupapuro rw'amajana 277 mu gitabo cy'Imatanije mu Gisipanyolo haravuga hati: turasaba ko Mpwemu Yera aza umunyene ubwiwe ugendera ku farasi y'igitare by'ukuri, mu gihe Mpwemu wiwe, Mpwemu wa Kristo, igihe ahanganye na Antikristo aheza ahamagara abiwe. Ninde ugendera ku farasi y'igitare mu byahishuwe 19? Ni Mpwemu Yera, Yesu Kristo, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, marayika w'inkomeza amanuka ava mu ijuru yambaye igicu. Marayika aratandukanye n'abandi. Bamwe bagaragara muri ca gicu mu kwa kabiri tariki 28 mu 1933. Reka rero turabe ukuzoba ari ugushitswa kukuza kugendera ku farasi y'igitare mu byahishuwe 19, nk'uko byavuzwe n'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Revera William Branham ku rupapuro rw'amajana 253 mu gitabo cy'Imatanije havuga hati: ariko igihe umwami wacu azogaragara ku isi, azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Kandi nitwabona ubu mubiri w'inyama uwo Kristo azozamwo, Mpwemu Yera yigaragariza mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma, tuzoba turiko turabona gushitswa ko kuza kugendera ku farasi y'igitare mu byahishuwe 19 yihisha kandi yihishurira mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma, kandi aje afise izina ata muntu n'umwe azi kiretse wenyene ubwiwe. Aho niho haje izina rishasha ry'umwami, kuko izina Yesu abantu bose bararizi kandi barazi yuko risobanura umukiza canke umucunguzi. Ariko turafise amakuru meza ko afise izina risha ariryo yarose igihe yadoga mu ijuru.
igihe yaduga yanesheje mu ijuru nk'uko Aburahamu nawe yarose izina rishasha, ndetse nk'uko Yakobo nawe nyene yarose izina risha, ndetse na Sara nawe nyene akaronka izina risha, ndetse kandi na Simoni nawe nyene akaronka izina risha yiswe Petero, ndetse na Sawuli akaronka izina risha yarose izina Pawulo. Kristo igihe yaduga yanesheje mu ijuru nawe nyene yarose izina rishasha. Rero mwitegereze namwe ingene Aburahamu amaze kuronka izina risha, nuko rero yari guhamagagwa mu izina risha yari afise. Igihe yari mu bantu, umufasha wiwe yamuhamagara mu izina risha, ndetse n'ibindi turabona yuko bakoresha izina rishasha. Uko niko vyabaye no kuri Petero ndetse no kuri Pawulo. Rero reka turabe gato ku byo tubwirwa na Revera William Branham, kuko mu gihe cy'iherezo ku munsi wa nyuma hazoba hari ijambo ugendera ku farasi y'igitare mu byahishe 19 ariwe Kristo mareka w'isezerano, azoba ariko yigaragariza mu mubiri w'umuntu, azoba ari ijambo ryambaye umubiri mu muntu. Ariko ku rundi ruhande Antikristo nawe nyine azoba ari ku isi, umuntu w'icaha, ubu uzoba ari umugwanizi, ubwo umugwanizi azoba yambaye umubiri muri we mu wundi muntu. Haravuga ngo mw'ico gihe nyene umugwanizi akoroka ava mw'ijuru akambara umubiri mu muntu, mpwemu yera araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Mpwemu yera mareka w'isezerano Yesu Kristo yamye ari mw'ishengero ry'uva mu gihe mu kindi, aduga ava mu gihe mu kindi, ubona hadugira mu gihe cy'ibiruka bizifuruka kugira ngo yaze yigaragariza mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma, mu muntu wo ku munsi wa nyuma. Uwo muntu ubwa mbere nuko aterezwa kumuvugishwa n'Imana, kandi aterezwa kuba ari umuvugishwa n'Imana w'ikiringo, kandi aterezwa kuza mu izina ry'umwami avuga ubutumwa bwiza, kandi aterezwa kuza ahuriranya ibiringo, ikiringo cy'ubwami agihuza n'ikiringo cy'ubuntu, kandi aterezwa kuza asizwe na mpwemu yera, asizwe na mpwemu wa Kristo, kuko ni mpwemu yera, mpwemu wa Kristo niwe afise ubukozi, nuko akagaragaza ubwo bukozi mu musigwa wiwe, agaragaza ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri, n'ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu, hamwe n'ubukozi bwa Yesu mu ncuro ya kabiri. Ninde bugaragaza, ninde ashitse ubwo bukozi? Ni mpwemu wa Kristo, mpwemu yera, biciye mu kwigaragaza kwiwe yigaragariza mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma. Kandi ateruza kuba ari intumwa y'ikiringo, iteruza kuba ari intumwa y'ikiringo cy'ubwami, yizivuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bukijyanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuza kw'ifurasi, ukuza kugendera ku farasi y'igitare mu byaje 19. Kandi ateruza kuba ari intumwa y'igihe cy'ibiruka bizifuruka, ariyo ntumwa nyene mu mareka, ntumwa w'ikiringo cy'ubwami, umuvugishwa n'Imana w'ikiringo. Kandi hategerezwa kuba ari mu gihe cyateguwe n'Imana, ari wa munsi wa nyuma cyangwa ikimpumbi c'indwi, ubwo Kristo aje yigaragariza mu muntu wo muri iki gihe, amusiga, nuko agakora igikorwa gihuye n'umunsi wa nyuma, akaduha kumenya ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe c'iherezo. Kandi uwo muntu ateruza kuba ari marayika w'umwami Yesu Kristo, kuko nta wundi muntu ashobora gushitsa ubu buvugishwa, nta wundi muntu hashobora gushikirizwa nk'ubu buhanuzi ubu buvugishwa. Yesu Kristo yaravuze mu byesho 22:16, jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo kubw'amashengero. No mu byeshuro Yohana gihe cya 22:16 yaravuze atarambarira aya majambo nayo kwizegwa nayo kuri. Kandi umwami niyo Mana igere mpwemu z'abavugishwa nayo yatumye mu marayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Ninde arungitswe kugira ngo yereke ishengero ry'umwami Yesu Kristo n'ubwoko bw'Aburayo ibintu tureza kubaho vuba muri iki gihe c'iherezo? Ni marayika w'umwami Yesu Kristo. Uyu mu marayika arungitswe n'Imana ku ishengero rya Yesu Kristo, hanyuma ku bwoko bw'Abaheburayo. Nico gituma mu byeshuro Yohana gice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 haratubwira yuko uguhishurirwa kwa Yesu Kristo, uguhishura kwa Yesu Kristo ko yahawe n'Imana ngo yereka abagorano biwe bigira bibeho vuba,
avuga ko la envió a Juan. yakurungikanye Yohana. Reka turabe uko abivuga hano. La revelación uguhishura kwa Yesu Kristo que Dios le dio uko yahawe n'Imana ngo yereke abagorane biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Nibiciye muri nde hajemo uguhishurirwa kwa Yesu Kristo, uguhishurirwa ku byahishuriwe Yohana, kuza kuri Yohana intumwa, uko guhishurirwa ku byahishuriwe Yohana kw'ibintu byose Yesu Kristo azoba ari karakora biciye mu ntamboko zitandukanye canke mu bihe bitandukanye by'ishengero ry'abanyamahanga, haba intamboko ndwi canke ibendwe by'ishengero ry'abanyamahanga n'igihe cy'ibireko bizifuruka ndetse no mu nganje y'imyaka igihumbi. Ibyo byose byahishuwe na Kristo marayika w'isezerano biciye muri marayika w'intumwa, niho yabihereye Yohana intumwa muri ibi bishushanyo by'ahishuriye Yohana birimwo ibintu byose bigiye kubaho uhereye muri ico gihe kugeza muri iki gihe c'iherezo no kugeza mu nganje y'imyaka igihumbi. Ndetse kandi anadushikana no mu bihe bidashira, aho atwereka Yerusalemu musha iriko irashigwaho ku isi, nuko akatwereka yuko hanyuma y'ibihano by'Imana bazokwinjira mu bugingo budashira abantu benshi, abandi bantu benshi bazokwiyongera kuba bamaze kwinjira mu bugingo budashira imbere y'akababaro gakomeye. Rero dushobora kubona ingene ibintu byose bizoba biri ngaha, biri muri ibi bishushanyo by'ibyahishuriwe Yohana, kandi ibyo bishushanyo by'ibyahishuriwe Yohana bifise ico bisobanura, bifise insobanuro ari izobwirwa ishengero rya Yesu Kristo. Kandi kahise k'ishengero rya Yesu Kristo aho ryagiye riraca kamenyeshejwe na Revera William Branham, harabura gusa uguhishurirwa kwa Yesu Kristo kw'ibintu bizoba hanyuma y'ivyamaze kuba mu bihe vyaheze, arivyo biri muri ibi bishushanyo by'ibyahishuriwe Yohana, ndetse kandi biri no mu buvugishwa bw'abavugishwa n'Imana mu isezerano rya kera, hamwe no mu buhanuzi bw'abamarayika ntumwa ba Yesu Kristo, harimwo na Pawulo hamwe n'amarayika w'indwi w'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Rero bino bintu bitegerezwa kubaho vuba mu gihe c'ibireko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, bimenyekanishwa na Yesu Kristo asize marayika w'intumwa, nuko biciye muri marayika w'intumwa Yesu Kristo agashira ijambo ryiwe mu kanwa ka marayika w'intumwa, marayika w'intumwa nawe akavuga asizwe na mpwemu yera, akavuga ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Nico gituma yavuze ati, jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingira nawe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Yesu Kristo arungitse marayika w'intumwa, intumwa yiwe yo mu gihe c'ibireko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, kandi ni ku ncuro ya mbere ubwo arungikira ishengero ryiwe umuvugishwa n'Imana w'ikiringo, afise ubutumwa bw'ikiringo, kandi n'ubw'amashengero yose, n'ubw'abakristo bose, ndetse kandi ni n'ubw'ubwoko bw'Uheburayo hamwe n'ibiremwa abantu bose, kugira ngo ashingire intahe ibintu byose bitegerezwa kuba muri iki gihe c'iherezo. Niwe intumwa yo ku munsi wa nyuma, no kuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi, atari gusa mu kinjana ca 21, ariko mu kinjana ca 21 na 2 na 3 na 4 na 5, mu kinjana ca 26 na 27 na 28 na 29, hamwe no mu kinjana ca 30, hanyuma no mu bihe bidashira, kuko niwe aza afise ubutumwa bwiza buhoraho kugira ngo ababwire amahanga yose, indimi n'amoko hamwe n'abantu bose. Kuko hanyuma yiwe Imana nta bandi bavugishwa n'Imana ntumwa ifise kugira ngo izobarungike. Uyo niwe wa nyuma, namuvugishwa n'Imana w'ikiringo c'indwi, ikiringo c'ubwami, kandi nico gituma isezerano ryatanzwe na Kristo ati, unesha nzomuha kujya kuri mano yanyegejwe, nzomuha kujya kuri mano yanyegejwe, kandi nzomuha iki kindi, nzomuha kujya kuri mano yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ku izina risha, nta muntu arizi atari uzorihabwa, kandi ninde azorihabwa? Nunesha. Havuzwe yuko ari ubunesha. Rero iri buye ryera ryanditswe ku izina risha ni rya buye nyene
umuvugishwa n'Imana Daniyeli yabona mu nzozi umwami Nebukadineza yabona, nuko akazisobanurirwa n'umuvugishwa n'Imana Daniyeli. Kandi iryo no kuza kwa kabiri kwa Kristo, iryo buye ryera niyo nyenyeri icibatsi yo mu gaturuturu. Iyo Kristo yavuze ati unesha nzomuha inyenyeri yo mu gaturuturu. Ivyeshuwe igice ca kabiri umurongo wa 48 hamwe no mu gice ca 42 umurongo wa 16 Yesu yaravuze ati ni jewe munago wo gishisi ca Dawidi, ndi inyenyeri icibibatsi yo mu gaturuturu. Kubw'ivyo rero unesha ari nawe Kristo avuga mu byeshuwe igice ca kabiri umurongo wa 26 kugeza ku 48 ati unesha kitondera ibikorwa byanje kugeza ku iherezo. Kugeza ryari? Kugeza ku iherezo. Kubw'ivyo rero unesha niwe azoba hari mu gihe c'iherezo, yaritondeye ibikorwa bya Kristo, akora mu mugambi wa Yesu Kristo, mu gikorwa ca Yesu Kristo. Kandi uwo niwe azoronka intsinzi idasanzwe mu rukundo rw'Imana iyo Kristo azomuha, kuko azoba ari intsinzi ya Kristo kw'ishengero ryiwe ndetse n'amarayika wiwe ntumwa wo ku munsi wa nyuma. Rero yaravuze ati nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga yose, kandi azoyaragiza inkoni y'icuma, kandi azobamenagura nk'uko bamanugura inzabya zibumba nk'uko nabihawe na Data. Kandi nzomuha ikinyenyeri gicibibatsi, nzomuha ikinyenyeri gicibibatsi cyo mu gaturuturu. Rero murabe namwe ingene Kristo asezeranye yuko azomuha ububasha bwo kuganza amahanga, kandi ko azobaragiza inkoni y'icuma, kandi ko azobamenagura nk'inzabya zibumba nk'uko nawe yabihawe na Data. Niko Kristo avuze. No kuvuga yuko nk'uko Kristo yahawe ububasha, ubutware bwo kuganza amahanga yose ndetse n'ibiri mu ijuru no mu isi, nuko akavuga ati nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Naho Kristo rero nawe azoha ububasha ubunesha, ububasha bwo kuganza amahanga yose, kandi azobaragiza inkoni y'icuma, azobaganzisha inkoni y'icuma. Kandi haravuga ngo azomenagura nk'uko bamenagura inzabya zibumba nk'uko nabihawe na Data. Ni kuvuga yuko ubutware, ububasha Data yamuhaye, ubu naho Kristo nawe abuha ubunesha wo ku munsi wa nyuma. kandi ibyo bitubwira kukuragwa, ukuragwa kuyu anesha ari wazoba ari marayika w'umwami Yesu Kristo, ari we azoronka iri buye ryera ryanditswe ku izina risha. No kuvuga yuko azoronka ukuza kwa kabiri kwa Kristo, niwe azoba hari ku munsi wa nyuma, kandi azokwakira ukuza kwa kabiri kwa Kristo, azakira Kristo mu kuza kwiwe, azokwakira ukuza k'umumarayika w'inkomeza amanuka ava mu ijuru, azokwakira ukuza kwa marayika w'isezerano, kwa marayika w'uhoraho, ari Kristo aje muri mpwemu yera, kandi we afise izina risha. Iryo buye ryera ari Kristo mu kuza kwiwe ryanditswe ku izina risha, atamuntu n'umwe azi keretse uzorihabwa. Uyo azoronka ukuza kwa kabiri kwa Kristo, intumwa yakira ukuza kwa kabiri kwa Kristo ku munsi wa nyuma, niwe azomenya iryo zina, kuko azoronka ibuye ariryo kuza kwa kabiri kwa Kristo ryanditswe ku izina risha, kuko ibuye rije ryanditswe ku izina risha. Iryo buye ryaraje mu myaka 2000 iheze, ibuye abubatsi bagaye, ibuye ivyanditse bivuga, ibuye abubatsi bagaye nuko rigahinduka irikomeza imfuruka, ryaje rifise izina ry'ubucunguzi Yesu. Ariko mu byahishwe igice cya kabiri umurongo wa 17 haravuga yuko iri buye ryera rifise izina risha. Namba ari izina risha ni izina risha ry'umwami Yesu Kristo. Rero ikibazo ni iki, mbega Kristo afise izina rishasha? Mbega nihe bivugwa muri Bibiliya ko Kristo afise izina rishasha? Reka turabe, kuko namba Bibiliya ibivuga nuko rero nukuri. Aca bitwaye ivyiyumviro umuntu wari wese yashobora kugira, namba Kristo abivuga mu ijambo ryiwe nukuri. Yaramaze kuvuga ko afise kwibuye ryanditswe ku izina risha, kandi yaravuze yuko mu byahishwe uyu agendera ku farasi y'igitera mu byahishwe
mu byashiwe igice cya 19 azafise izina atanumwe azi. Ntabwo ari izina Yesu kuko bose izina Yesu bararizi risobanura umukiza canke umucunguzi, ariko ubu aje afise izina rishasha. Ibyashiwe Yohana igice cya 3 murongo wa 12 haravuga ngo unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi, nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje. Ni kuvuga ngo izina rihoraho ry'Imana, ye he we he, izina marayika w'isezerano yabwiye Mose. Nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha gururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje. Kuko Yerusalemu musha nayo ifise izina, ariryo zina rihoraho ry'Imana. Canke kumbure hoba hari irindi zina ryiza ku gisagara c'Imana yacu ntarihari. N'izina ryanje risha. Ni Kristo avuze ko afise izina rishasha. Kubw'ivyo rero twebwe twobwira Yesu Kristo tuti amen, atufise izina rishasha, kandi waravuze yuko iryo zina rishasha uzorishira kuwunesha. Uwunesha azoba hari ku munsi wa nyuma mu biribanga wa Kristo akora mu gihugu ca Kristo. Azoba ari intumwa y'ikiringo, niwe azoba ariko arakora mu gihugu ca Kristo kugeza kw'iherezo. Kandi uwo azoba ari we azoronkera ibuye ryera. Ni ukuvuga ngo azoronka ukuza kwa kabiri kwa Kristo n'izina risha, azomuha ikaze amwakire. Uko niko rero azoba ariko araronka inyenyeri iciyubatse yo mu gaturuturu, ari nayo ari Kristo nyene. Kandi uko niko azoba ariko araronka izina ry'Imana hamwe n'izina ry'umugabo w'Imana yacu, n'izina risha ry'umwami Yesu Kristo. Turabonye uwo ari we uwuronka izina risha ry'umwami Yesu Kristo. Nico gituma yabisezeraniye uwunesha, nk'uko Imana yamuhaye izina risha igihe yaduga mu ijuru. Ubonaho rero Yesu Kristo ashira izina ryiwe rishasha mu unesha. Nico gituma ategerezwa kuba ari umuvugishwa n'Imana w'ikiringo, kandi ategerezwa kuba ari umuvugishwa n'Imana w'ikiringo c'ubwami, arico kiringo ca nyuma, kuko ni mu kiringo c'ubwami niho izina risha ry'Imana, izina risha rya Yesu Kristo n'izina rihoraho ry'Imana niho rigaragazwa. Kandi Zekariya igice ca 14:9 haravuga ngo kuri uwo munsi uhoraho azomenyekana ko ari umwe n'izina ryiwe ko ari rimwe. Ndetse no muri Yesaya igice ca 52 haratubwira ku murongo wa 6 ati nuko rero abantu banje bazomenya izina ryanje, kuri uwo munsi bazomenya ko ari jewe mvuga, mbere ni jewe nyene no kuza kwiwe. Hanyuma kandi turabona muri Yesaya igice ca 54 murongo wa 13 hatubwira hati abana bawe bose bazokwigishwa nanje jewe uhoraho, kandi amahoro abana bawe bazogira azoba menshi. Ivyo byashikijwe mu kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi binashitswa no mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ndetse kandi turabwirwa mu gice ca 62 muri Yesaya. Reka turabe hano murongo wa 2 haravuga hati nuko amahanga azobona ugutsinda kwawe, n'abami bose bazobona icubahiro cawe, maze uzokwitwa izina risha wiswe n'akanwa k'uhoraho. Rero dushobora kubona yuko kuri Isirayeli naho nyene haje izina risha, kuko kandi no kwishengero ry'umwami Yesu Kristo naho haje izina risha. Ni isezerano ry'Imana.
kandi nicyo gituma uhereye mu isezerano rya kera haguma havugwa ku izina risha, kandi hagiye harashigwaho ishusho n'ingero mu isezerano rya kera, kuko ibintu byose Imana ibigiye gukora mu mugambi wayo, haba mu kuza kwiwe kwa mbere no mu kuza kwiwe kwa kabiri. Ubwa mbere yabanje kubishushanya mu isezerano rya kera mu bwoko bw'Abaheburayo, ndetse no mu bavugishwa n'Imana b'imbere y'Aburahamu, ndetse no muri Aburahamu, no muri Isaka, no muri Yakobo, hamwe no muri Yozefu umwana wa Yakobo, ndetse no mu bandi bavugishwa n'Imana nka Eliya na Elisa n'abandi bavugishwa n'Imana bandi. Kuko imbere y'uko Imana ikora ishitse umugambi wayo, ubwa mbere ishushanya umugambi wayo mu bavugishwa n'Imana, kandi biciye mu bavugishwa nayo itanga ubuvugishwa buhuye n'igikorwa cyose izokora, kuko uhoraho umwami Imana ntacyo azokora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Amosi igice cya 3 umurongo w'indwi. Kuko Imana ishira ijambo ryayo mu kanwa ko muvugishwa n'Imana irungika. Murabonye uburyo buciye bugufi ubw'Imana yashizeho kugira ngo abantu bashobore kumva ijwi rya Kristo, ijwi ry'Imana nibiciye mu bavugishwa n'Imana irungika nishira ijambo ryayo. Rero dushobora kubona ingene twari kuzoronka guhishurirwa kw'izina risha ry'umwami ni mu kuza kugendera ku farasi y'igitare mu byahisho 19, uwuza afise izina ata muntu n'umwe azi, ariko kuza kw'ibuye ridasituwe n'amaboko, ibuye ryera riza ryanditse ku izina risha, no kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, kuza kwa Yesu Kristo aje muri mpwemu yera, yigaragaza ku munsi wa nyuma, yigaragariza mu ishengero ryiwe, nuko agasiga marayika we ntumwa, akaduhishurira biciye muri marayika we ntumwa ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe c'iherezo. Rero yaravuze ati, nzokwandika kuri we izina ry'Imana yanje n'izina ry'umugwa w'Imana yanje, Yerusalemu musha ururu kuva mu ijuru ku Mana yanje, n'izina ryanje risha. Ni kuri nde azokwandika izina ry'Imana yacu n'izina ry'umugwa w'Imana yacu hamwe n'izina ryiwe risha? Ni kunesha, ari wazoba ari marayika w'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma mu gihe cy'uburuko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, kandi niwe azomenya iri banga ryo kuza kw'iribuye ryera hamwe n'izina rije ryanditse kuri iri buye ryera, ariryo zina risha ry'umwami Yesu Kristo, ariryo zina rihoraho ry'Imana. Rero turabonye uwo ari we uwuronka izina risha ry'umwami. Kandi muri iki kimpumbi c'indwi ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kubera ko rishika mu gihe c'ubukwe bw'umwagazi w'intama, aho ishengero ry'umwami Yesu Kristo ariryo shengero mugeni wa Yesu Kristo ryubakana, ryinjira mu bukwe hamwe na Yesu Kristo. Iyo umugeni yubatse aronka izina ry'umugabo wiwe, aho ni mu bukwe, aho aragwa izina ry'umugabo wiwe. Rero ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo rizoragwa izina rihoraho ry'Imana n'izina risha ry'umwami Yesu Kristo. Turabonye ibanga ry'uronka izina risha ry'umwami, kandi turabonye yuko ari rimwe mu mabanga ahambaye cyane yo muri Bibiliya, kuko iri banga ryari ryaranyegejwe mu kimatane c'indwi. Ni ukuvuga ngo mu kuza kwa kabiri kwa Kristo uwuza afise izina risha, kandi rishobora guhishurirwa ishengero rya Yesu Kristo mu kuza kugendera ku farasi y'igitare mu byahisho 19, ariko kuza kwa Kristo muri mpwemu yera, ukuza kw'ijambo ryambaye umubiri mu muntu. Ni ukuvuga ngo muri marayika we ntumwa, biciye muri marayika we ntumwa niho aduhishuririra ano mabanga yose y'umugambi w'Imana ahuye n'iki gihe c'iherezo, mu gihe cy'uburuko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami.
mu by'ukuri ni igitangaza ku bantu benshi basomye Bibiliya ko Yesu Kristo agira izina rishasha, ariko Imana ishimwe ko we yabivuze, kandi namba yarabivuze nta yandi majambo tworonka yo kuvuga atari amen. Kandi si Imana yofasha abana bayo bose kandi ikatwungura ubwenge bwose, ikaduhishurira ibyanditswe byose kugira ngo dushobore kubona iri banga ryo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, kuza kugendera ku Vazegitano byacu 19 afise izina rishasha, izina nta muntu n'umwe azi kiretse wenyine ubwiwe, kandi niwe umwe rugenda ashobora kurihishura biciye muri marayika we ntumwa ku munsi wa nyuma, uwuza ashinga intahe ibi bintu byose bitereza kubaho vuba. Kandi ico ni kimwe mu bintu bitereza kuba ukuza kwibuye ryasituwe n'amaboko rifise izina rishasha. Kristo gusa biciye muri marayika we ntumwa niwe ashobora kutumenyesha iri banga, kandi nibanga rihuye no kuza ku mwami afise izina risha. Kuri jewe ryari ihirwe ridasanzwe kubana namwe muri rino joro, ndabashingira intahe y'uburonka izina risha ry'umwami Yesu Kristo. Ariko mwibuke marayika ntabwo ari umwami Yesu Kristo, ariko Kristo yaravuze ati nzomwandikako kunesha kuri we, nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'izina ry'umugabo w'Imana yanje Yerusalemu musha wururu kuva mu ijoro ku Mana yanje hamwe n'izina ryanje risha. Kandi kuri uwo aryandikwa gusa niwe wenyine ashobora gushingira intahe iryo zina rishasha, kandi niwe umwe rugenda ashobora kuritahura, kandi mu gihe iyo vyigomeze mwe wenyine ubwiwe nta numwe yashobora gutahurira ibanga. Ariko mu gihe iyo tubwira ibintu bimwe bimwe bijanye n'iryo zina, nuko rero natwe tuzobona tunatahure uwari we uburonka iryo zina rishasha. Kandi ibyo tutazotahura ico gihe tuzogenda turabitahura buke buke uko igihe kizogenda kirahera. Kandi ni kubera iki aronka izina rishasha, aronka izina rya Se, izina ry'Imana yacu hamwe n'izina risha ry'umwami Yesu Kristo? Kubera iki? Nuko azoragwa, kandi buri mwana wese ateruza kuza mu izina rya Se kugira ngo aragwe intumwa. Kugira ngo intumwa iragwe iteruza kuba ari intumwa y'ikiringo, kandi iteruza kuza mu izina ry'uwuzoyiragwa. Kandi Yesu Kristo nawe azoraga unesha ku munsi wa nyuma, marayika we ntumwa. Kubw'ivyo rero ategerezwa kuza, akaza afise kandi akaza no mu izina ry'umwami Yesu Kristo, muri iryo zina risha ry'umwami Yesu Kristo. Nuko rero dushobora kubona uwo ari we uwuronka izina risha ry'umwami Yesu Kristo, uwuronka izina risha ry'umwami Yesu Kristo. None ninde? Ni marayika w'umwami Yesu Kristo, nubwo we atari umwami Yesu Kristo, kuko Kristo ntiyavuze ko iryo zina rizoshigwa gusa ku mwami Yesu Kristo. Yaravuze ati nzoryandika kunesha, kuzonesha. Kandi iryo zina nyene niryo n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizokwitwa, rizoba rifise mu nganje y'imyaka 1000. Nuko uwo mu gihugu yesabira umugisha nawe usaba Imana y'ukuri, kuvuga ngo Imana ya amen, Imana ya amen izomuhezagira. Kandi ivyo reka tubiceceke kuko ivyo bihuye n'iryo zina rishasha ry'umwami hamwe n'izina rihoraho ry'Imana n'izina ry'umugwa w'Imana yacu. Kuri jewe ryari bakora ridasanzwe muri iri joro kubana namwe ndabashingira intahe iyo uronka izina risha ry'umwami Yesu Kristo. Ejo nzoba kandi ndi kumwe namwe ndabashingira intahe y'ijambo ry'Imana hamwe n'ibintu bitegerezwa kuba muri iki gihe c'iherezo ku munsi wa nyuma, no kuvuga mu kimpumbi c'indwi. Kandi
tuzobona todo lo que Dios tenga para ibintu nosotros byose imana en idufitiye el día de mañana, ku munsi durante la w'ejo mañana y luego, mu gatondo hanyuma no mu gikorane kizokurikira. oren para que Dios Musenge kugira ngo nos abra las imana escrituras, izoduhishurire que nos ivyanditswe revele las kandi cosas iduhishurire que debemos ibintu nosotros twebwe entender. dutegerezwa gutahura. Que las bendiciones de Yesu imigisha Jesucristo, Yesu nuestro Kristo Salvador, el ángel umucunguzi del wacu pacto marayika w'isezerano sobre yoba todos kuri ustedes mwebwe y sobre mwese mí no kuri también. jewe nanje, Y pronto los kandi muertos en vuba Cristo bapfuye resuciten bizera en Kristo cuerpos bazuke eternos, bari mu y mibiri nosotros ihoraho que vivimos natwe seamos bakiri bazima transformados. duhindurwe En el nombre mu eterno izina del rihoraho Señor ry'umwami Yesu Kristo, Amén. amen Y amén. kandi amen.